Ayavugwa mu nkino twehere mu nkino zo kwinonora imitsi akuruno w'Imana habaye ihiganwa ryo gusiganwa ku rwego rw'igihugu ryahuje abanonotsi bava mu ntara zitandukanye. Jedone Kwizera arongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi aratubwira uko iryo higanwa ryari ritunganijwe ndetse akavuga ko ritanga icizere. Uravye abatlete baje bava hanze ingene basize abatlete biyanzanira ngaha mu Burundi, mugabo ivyo bigaca biha ingoga abatlete bo ngaha bakabona yuko bishoboka ko banganya nabo. Bajye bana twahaye prix spécial du président no twana dufite imyaka 9 kandi mwabonye ingene mwiru twariko turiruka mukabona ingene dufise n'ishaka tutigeze dutinya ngo bamwe nibarebera abandi nibagufi. Abana b'imyaka 9 basiganywe n'abana bafise imyaka 15 16 ibintu bitangaje. Baci mugane mu Kirundi ngo izovyara imfizi ntiramburuzwa, hajye uzosanga aje mu gitondo babaye Francine canke bakaba Cavalini canke bakaba abandi batlete baduseke. Nyako bwa Emile Hatungimana yabaye wa mbere mu gisata cy'abakuze asaba ko babandanya bashigikirwa. Yewe ndavye ku rwego ndiko ndagerako ndifuza ko no tera imbere nkagenda mu mahanga tukagenda duserukira igihugu nkuko abandi bumva twumva bajabutse guserukira igihugu kanaka. Natwebwe turasaba ko bodufasha tukajabuka mu bihugu biteye imbere tukaja gukorerayo imyimenyerezo tugakora entraînement ndetse tugakora na competition. N'inkino za Primus League zarabandanije mu mpera z'inondwi aho umugwi wa Vitaro watsinze umugwi wa Frambody Centre basanzwe bariko bahiganirwa igikombe ca Primus League. Urukino rwabonetsemwe imishamirano hagati y'abakinyi n'umuhagarikizi byari bimaze imisi ndetse biriko biribonekeza no kuzindi nkino. Kuri iyo nyifato itabereye Yusufu Mose arongoye igisata kijejwe gutunganya amahiganwa mishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB aratera ivyatsi iyo nyifato itabereye kavuga ko vuba ingingo zibereye zigiye gufatwa kugira iyo ngeso mbi iranduranwe n'imizi. Muri Afrika urukino rwa nyuma rw'igikombe cya Afrika cyariko kibera mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Igikombe kigumye mu gihugu ca Cote d'Ivoire batsinze igihugu ca Nigeria ibitsindo 2-1. Intsinzi yabonetse mu kizigenza wa Cote d'Ivoire Max Arengrader afise ibendera rya Maroc. Izo nkino z'igikombe cya Afrika zarangiye igihugu ca Nigeria kibaye ca kabiri, Afrika y'Epfo ya gatatu nayo Leta Iharanira Rusange ya Congo ibi ya kane.